Amahoro bakunzi ba Ghost TV. Nkuko mubibona ni Divan Dushime ni mu kiganiro kuziga. Ikiganiro kuziga musanzwe mumenyereye ko tugira ikiyago ku kibazo canke ikintu kiba kiragishinga abatari bake mu kibano canke. Turavuga ku bijanye n'ubuzima muri rusangi, turavuga ku bijanye no kwiyungunganya kambere n'ubutunzi ku migwi y'abantu batandukanye. Nkuko musanzwe mumenyereye simba ndije nyene mbafise abatumire ndi kumwe n'abantu babiri. Reka mpere kumwigema ndagwaye ikaze. Ego witwa gute ukora iki mu buzima busanzwe? Nitwa Ange Milene Hatungimana, hanyuma nize ibintu bya programmation akaba ari byo nkoramo. Okay. Turiko kandi n'umusore ndagwaye ikaze. Murakoze. Witwa gute abariko baradukurikirana baza kumenya ngo tuko tuvugana n'abandi canke n'abandi bari baratubwira? Ego imbere byose mbanje kuramutsa abakunzi ba Arcos TV. Nkaba nitwa Munyeshaka Aimable, umunyeshuri mu gisata ca informatique kw'ishuri ryitwa BIAyo. Murakoze. Ego nkuko rero muhejeje kuvyumva turi kumwe n'abantu batandukanye umunsi twagira ko ryo gutumira abantu bakora bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, ariko ikibazo tuza kuvuga ko ni kibazo kiraba umuntu wese ngaha mu kibano cacu. Dufise ikibazo no munsi citwa nkuko kuba ufise amahera ariko ukabura umugambi uyakoresha ukora iki mu gihe ufise amafaranga ariko ukabura umugambi uyakoresha? Mu gutangura kugira ngo abantu bashobore gutahura iyo usanga turiko turavuga, turakunze kumva mu kibano abantu bavuga bati turafise imigambi myinshi cyane ariko twabuze imitahe. Ukaza wumva abandi nabo bati ubushomeri buraturembeje kubera nta bantu bariko baraduha akazi, nta mafaranga hari, ibiki ibintu byinshi biriko biravugwa ngaho hanze. Ariko kandi hariho n'abandi baba bafise amafaranga kandi atari make, bama bidogera misi yose yuko babuze ico bayakoze. Mbega iyo umuntu afise amahera, iciyumviro ca mbere nico gukora umugambi canke nico kwikenura? Wewe uyufise amafaranga icambere mbere yuko twinjira mu mazo nyavyo, iyo ufise amahera iciyumviro ca mbere no kwiyumvira ngo nkora umugambi canke iciyumviro ca mbere nico kuvuga ati mbega nkora iki kugira ngo mere neza? Ikibazo vraiment nico. Jewe mu bisanzwe nkunda kubona amahera yuko aragabuyemo kabiri. Hariho amahera ubona nk'imbuto ukayatera, hari n'ayandi yo kurya. Ayo gufungura rero ni make, ni portion ntoya cyane papa yayo utera, kubera uba ukeneye amafruit menshi, ugakenera kwimbura byinshi. Mugabo abantu kenshi bagira le contraire. Nko kuri wewe rero tuko turavuga kugira ngo abantu bumve yuko atari ibintu mbenga biri mu kirere, kubisanzwe bigushikira. Mbega uronse amafaranga ikintu ca mbere wiyumvira no kwiyumvira guca gutera nko kuri kurabivuga canke uvuga uti reka maze nikenure ati ibindi biza mu nyuma gutera? Nico kibanza kuza kuri wewe. Okay Aimable, aje kuvuga ati jewe iciyumviro ca mbere kiza mu mutwe ndonse amafaranga no kwiyumvira ingene ahava gwiye. Wewe nawe ndiko bimenya? Ico kibazo kiragoye kandi kiroroshe. Gusa iyo umuntu arose amafaranga bivana n'ibintu asanzwe afise mu mutwe muri ico gihe. Atariho nk'imigambi usanzwe iri mu mutwe uca wiyumvira ati aya mafaranga urya wa mugambi yoshobora guheza urya mugambi. Ataho hari naho utangura kwiyumvira imishika y'ikiboko canke ikindi kugira ngo wiryohere. Yego. Ariko rero kugira twinjire neza rero mu kiganiro, hari abenshi bakunze kuvuga bati dufise imigambi myinshi ariko twabuze amafaranga tuyikoresha. Amugabo kace biyumvira hari igihe ushobora gusanga umuntu atunze telefone y'ibihumbi 500. Urumva afise umugambi kandi ukomeye, ushobora kuba ungana n'amafaranga 500. Mugabo ka afise ikintu kicaguzwa ayo mafaranga nyene kandi afise umugambi. N'ico gihe mbega twovuga yuko yabuze amafaranga y'umutahe canke yabuze iciyumviro cuko icakindi akeneye atari karagishira imbere? Je nibaze yuko ico kintu abashaka gushikako kitaba kiri
très important kitaba cihutirwa cyangwa kitaba gikomeye canke aba ataragira ahantu abona ati je iki kintu ntagishitseko ntibishoboka wumva ateza kugira nyine iyo désir ahagira iyo passion kenshi birakunda gushika umuntu akaba ashaka gukora ikintu hanyuma aronse uburyo bikaca binyika avuga akaza kuvyibuka ari uko biri ndaraheza atangura kwibuka ati reka bwa ndari nafise finalement je sanze ikintu nkuru si uburyo canke amahera kuko barakunda kuvuga ndayizanye nko ku ijambo ry'Imana ati amahera akurikira vision yerekwa umva ufise yerekwa amahera azoyakurikira mwisanzwe si uburyo mwisanzwe ingorane ni ico umuntu aba ataratahura ico ashaka gukora n'ubuzima bwiwe Aimable nani kuvyumva je ingenda vyumva kugira iyo umuntu aronse amahera ivyo vyumviro bimuza mu mutwe ni vyinshi bitandukanye ahanini ico bivako uwo muntu ashobora kuba ataciyumvira afise none hahandi twicara twese tukaba nta muntu ngatifuza gutera imbere sinzi ko muri abibona umuntu wese no muzi aravuga ati jewe nshaka kugira kino kugira ngo nzoshike hajya none uvuze ko ataciyumvira afise amafaranga niyo atuma byose bigenda canke nuko gusa ngene ibyo byiyumvira abasanzwe abifise none ikibazo kiba gihagaze he ku buryo bw'uko uyaronse ubu urayafise nta mugabo umenga ntaco yakoze kandi uyafise ico cyumviro cyase kuvuga kimeze gute ico cyumviro cyase kuvuga n'umugambi ashobora kuba ata mugambi afise ata kintu yoca yakoza muri uwo mwanya biri uburyo bubiri mu gihe ata mugambi afise canke afise umugambi ukeneye menshi ayaronse n'akaba ari make muri ico gihe naho nyene arashobora kubica yakora hari umuntu twigeze kuganira igihe kimwe acambwira ati jewe ndafise umutahe ungana n'umuriyoni urenga arangiza iminsi myinshi cane ndondera ico nokora ndakibuze naragiye mu kudandaza ibijanye n'ibiki naragize bino mugabo byose mbona umenga ntibikora umuntu akubwiye ngo arafise amahera uyo niba wundi atataciye ashaka kuja kuraba imishikake cyangwa ikintu yogora ngo yiryohe arayafise ariko arabona ati je n'ukuri ndabuze ico no yakoze nkawe wewe uca mubwira gute wamufashe oya agumi wiwe mugabo unyumva naho ari inkuru si inkuru urabona hariho abantu bafise ico bashaka gukora wewe ufise amahera niyo ngabire yawe urashobora kuyafata ugatanga ayo mahera ukayaha umuntu afise iciyumviro deja hama ukamubibamwo amahera murashobora kumvikana amaprofi nyene muzo bigira mugabo mu gihe uboneye ko ataciyumviro ciwawe ufise urashobora kugenda ukabona iciyumviro wemeye kandi wizeye umuntu wizeye hama ukaca umubibamwo ukayakoresha buri kintu ukoresha amahera wewe kubwaho uvuga uti nta muntu yobora icyo akoresha amafaranga none bagiye nabo usanga bafise menshi hari abantu bitwa ngo abamiliyoneri abamiliyarderi twumva ngo babika amafaranga mu mazu yabo iki nabo niko twumva barakora mugabo bariko babika amafaranga abandi bariko barakenera oya barayakoresha oya hari abayabika ibyo byo nibaza gusanzwe uhora ubyumva ntabyo uhora ntibayabika barayakoresha aho ndafise ico nohavuga gusa ico nohavuga ko n'ikibazo nyene nanje mbabibazeho kuko avuze ati ngo biragoye kubona umuntu wo kwizera kugira ngo yamuhe nibaze ko arico kibazo n'abo bantu bafise menshi bagira kugira afate imiliyoni ziyo nyimba ari jana nyimba ari miliyoni imwe ngo aremetse umuntu ngo agende akore umugambi ikintu umenga kiragoye ariko umuntu aca yibaza ati none ni kubera iki batayatanga bashobora kuba barahemukiwe kenshi ku buryo aho kugira avuga ati je ngira nkore mu kuko ntanga 50 ndamuha akora umugambi aca yumva ico cyumviro kimuvuye ivyo rero bica bibandanya bituza nta handi ho kugira iki ho kugira amafaranga ariko nto yakoze ikintu na kimwe kubera utizera abantu ntabyo ikintu muri ico gihe uteza gutahura ubutunzi niki ubutunzi s'amahera ubutunzi nico ukoresha amahera
ufise amahera ukayicarana bikumariye iki yego ndazi ko abantu bakoresha amahera yabo hanyuma bagaha amahera yabo abantu bakayakoresha nabi nk'ibiki mugabo nk'ivyo guca intege je n'ibyo nibaza jewe ngene ndabibona novuga yuko amahera yose ari umugambi ko kugira urinde usokora mu mufuko wawe ngo uratanze amahera byari bikwiye yuko uhura ari ikintu ngibi yakoze erega naho kugira uyagiye nawe nyine wowe ari umugambi oya turiko tuvuga imigambi yayindi imigambi y'iterambere apana bimwe byo kuvuga ngo urumva ndiko nshaka kurya canke nshaka kubaka sinzi ko navuga ngo kubaka inzu kubaka inzu nahange no kugira uyibemwo ndiko mvuga ya migambi ukora kugira ngo izokwinjiriza yarayandi kubwa ubona nawe yuko abantu bavuga ati amahera yose sayi imigambi uvuga ati rero mwebwe byo si byo byo muvuga aho cha tugaruka ha cyakindi navuga kare bivana n'umugambi wo umuntu afise ashobora kuba afise umugambi munini yiya mugihe yari afise umugambi munini yiya umuzaniye amahera makeya abonenga nta na kimwe aje kumufasha muri wa mugambi wiwe muri ico gihe naho acavuga rero yuko amahera yose atari umugambi umuntu afise amafaranga ariko araturaba canke umuntu yibaza ko azoyaronka ejo ni gute umuntu yashobora kuronka umugambi yukoza ayo mafaranga kuwe ko wavuze uti jewe iciyumviro ca mbere nico kuyagwiza ayakoreshe wenyene kugira ngo ashobore kuzokunguka yandi apana kuyashira mu bandi bantu sinzi ngene novuga urumva muri make ni iki yokora kugira ngo ayo mafaranga avyara yandi kuko wewe wavuze uti hariho ntuzenya ziko nayitwa mugwi investissement urashobora kucika mu investisseur abinvestisseur n'abantu bafise amahera mugabo ata amavision bafise iga investissement hamwe investissement ariko baradukurikirana avuga bati je biramaze kumushikira aho ndonka nk'umuriyoni ntanguye kuyabona kuri konti nkaca mvuga nti ino si mbega jewe byagenze gute ndi ijoro ryururutse ibyiyumviro byose bikaca bigenda mugabo yatora ubwenge akavuga nti ariko ano mafaranga si make ndayakoze iki nta mugambi afise by'ukuri ngo mubwira ngo agire iki kugira ngo ayo mafaranga azovyare ayandi kubwawe yokora uwo muntu ari muri ico kibazo jingene numva nofasha uwo muntu nuko yocapa umugambi wiwe akawandika ntibiherere mu kumenya umutwe w'umugambi nk'utufatiye akarorero nyimba ushaka kudandaza ishambusha uvuga ati ngo kudandaza ishambusha nabanze yiga ingene bazikora yiga ingene ico bisaba bijya byose bisaba nyimba ari ibirayi nyimba ari amakoto abanza amenye ivyo bintu byose ico kintu agira akore azokenera ikintu azokenera kugira ngo arangure uwo mugambi abyandike ntibigume mu mutwe kuko niba wandika umugambi umwe imigambi ibiri imigambi itatu imigambi ine kuko urazi mu vyiyumviro vy'umuntu haca nk'ivyiyumviro vyinshi uwo mugambi niba wandika ido n'ido burya ugira umbare yuko urasa amahera woyicarika ati ngo wabuze ico yakora ahanini biva ukuntu tutandika imigambi yacu urumva wewe kubwaho uvuga uti uko biri kose hari ikibazo c'uko abantu batiyumvira kwandika uraronka amafaranga ugasanga wayakoresha ibitari byo reka ndabashimira yuko mwashoboye kubana nanje muri kino kiganiro kandi mukemera ubutumire bwanjye kuba mwaduha nawe ndagushimire murakoze bwana okay reka namwe nabashimire mwariko muradukurikirana ni ikiganiro kuzika ngo musanzwe mubizi twariko turavuga ku kintu kijanye no kuba abantu bafise amafaranga ariko bakabura ico umugambi bashobora kuyakoresha wo kwiteza imbere nk'uko tumwe dukunze kuvyumva ari abasanzwe bidogerwa kubera ngo barafise amafaranga ariko ngo barayicaje mu muhira canke bayiteje ku makonte yabo nta kintu ariko arakora by'ukuri none wewe ufise amafaranga ukabura umugambi wo ushobora uyakoza canke wokoresha wokora iki canke uno munsi uheje kumva bino bintu baheje kuvuga abantu uno munsi nawe wovyitwaramwo gute bavuze bati ni byiza yuko udafata umwanya wiyumvira umugambi kwizina byonyene birasaba ko uvyandika nanje novuga nti
birumvikana ariko kandi ni kinini kiyago kibandanya nawe urashobora kutubwira ukugena ubyiyumvira ko muri commentaire eka canke ukatwandikira hari Divan dushima mu kiganiro kuziko nawe ubutaha Imana ibahezagire.